ariko yose yagiye arateraterana buke buke, nk'uko uriya muvandimwe yavuze ati sorosoro rigwira iyo riroye, ni buke buke nayo yagiye aragwira nk'uko nza mbona ayo kugira ngo babe barantabaye arabonetse. Naya ni menshi cyane ndayashimye gose. Hama rero Imana ikomeze ibahezagira aho bari hose hirya no hino, Imana ikomeze ibagirire neza mu byo bariko barakora byose, barondere baronka, batere baja imbere, yewe n'abandi bamerewe nabi nka jewe bazoze barabibuka bishobotse. Yego Imana ikomeze kubagirira neza, intambwe iricari ndende, urugamba ruricari rurerure ndicarondeza. Ejo nimwabona abandi biyumviriye kuba bogira uwo bafashije amerewe nabi, murababwira muti hariho uwo tuzi byacanganiye. Hama rero numva ata bindi byinshi norenza ko hambavu y'ivyo, ijambo nari mfise ryari iryo ryo gushima. Murakoze, Imana ikomeze ibagirire neza, kandi namwe ndabashimiye kuba mwashitse ngaha. Ego Imana kuba yabarinze mwese mukaza mugashika amahoro, bize kubafasha kandi muze gusubira n'inyuma mushika amahoro. Murakoze cyane. kuko ufise ubutunzi budasanzwe, ko urenze abigeze kuba abagize atunga mu myaka yahera ubu batagihema. Cyo nico gushimira Imana. N'ikindi kuko ndabona ibisabisho bira ku bantu benshi, uri umuntu wizera nk'uko vyavugwa, wizeye wese abari kumwe n'Imana bino zokira kandi uzosubira kuba muzima. Hama rero nk'uko watubonye turi Inyishu Media, kandi tuyemeje nyene kugerageza duke dufise tubisangiza n'abandi bafise agatima ko gufasha, bakatwiyungako tukagerageza gukora ca gikorwa ciza, kuko suko tobwe twishoboye canke dufise vyinshi oya, canke suko bajya baba bafise akantu batereye canke bo bana bishoboye nkuko babivuza abandi, ni wa mutima gusa. Rero agatima gato ushobora gusengera n'uwundi. Abarundi barayamaze ngo bike bike yankira abanga mukundana mutegeza gusangira. Simfise gukunyoteza menshi, reka nshobore rero kugushikiriza ako abagenzi bawe mu muryango wawe bashoboye guteranya kuko turi umuryango, tumaze kuba umuryango. Kuko haja twese turi umuryango, niko gusa usanga tuva mu mihingo itandukanye kakanye. Murakoze. Reka bagufotora. Uko asama naigusa. So rero bakunzi ba Inyishu Media, nkuko mubibonye cyo twiyemeje turagisikije nkuko twari twagisezeranye. Rero Vena ndagusezeranya ko atari byo bwa nyuma utubonye hano onya ikizoboneka cyose. Turazi neza ko atari ryohereje, kandi turizera neza ko tegerezwa kuzokira. Ikizoboneka cyose tuzogikora, kubera ko hari habafise umutima wo kwitanga, hari abariko barabona bino bintu bipfuza nabone kukwitanga kugira ngo nabo bagire ico baterereye, kandi zera neza ico hazokora cyose na jewe sinzonebwa gushika ngaho kugira ngo tubanze kugushikiriza ivyo bintu. Rero bakunzi ba Inyishu Media, abari mu mihingo itandukanye, abari hanze y'igihugu ndetse n'abari ngaha mu Burundi, abari mu mihingo yose itandukanye kw'isi hose, tubasabe yuko mubandanya guterera Vena, kubera ko murazi yuko ahari ubumwe nta kidashoboka, turi kumwe twese birashoboka. Rero wewe intererano yawe, amafaranga yawe make, uburyo bwawe buke, nibwaterana n'ubwiwanje bugaterana n'ubw'uwundi, Vena zoronka vya bihumbi 18,900 vy'amadolari kugira ngo yivuze. Uno munsi dushikirije uburyo bukeya twashoboye kuronka, ariko ndizera neza nitwateranya hamwe na wewe na jewe n'uwundi tuzoronka ubwo buryo kugira ngo Vena nawe asubire kumera neza. Nama mvuga kino kintu, idini y'ukuri niyo gukunda mugenzi wawe, niyo gufasha abagowe, abari mu bibazo.
washobora kuba uri umuporo ushobora kuba uri umukatolika ushobora kuba uri umumizirima ndetse n'ibindi ariko nyimba udafise umutima wo gufasha menya neza ko atadini n'imwe ufise muri wewe idini y'ukuri niyo gukunda imana no gukunda mugenzi wawe ubona ndakubwiza ukuri ntuzokunda imana utarabona mu gihe udakunda mugenzi wawe ubona vena nkuko twamaze kugushikiriza sinzi ko hari akajambo wowe ufise kugira ngo ushikirize abakunzi ba Nyishu Media ushikirize n'abitanze kugira ngo bashobore kumva ico babivuzeko. Jewe ndishimye cyane kabisa kuba aba bakunzi baranyimviriye ko bakavuga bati naramerewe nabi reka turabe tumugwane ko arababaye tumufashe mu minsi mike nawe tuze turabe ko asubira kuja kwivuza ibyo kuri ndashimye ndakengurutse cyane kandi ndanezerewe rwose hama ntimwibaze ngo ni makeya aya ni menshi cyane kuko no mu gihe giheze hari abandungikira 2,200 angahe ariko yose yagiye arateraterana buke buke nkuko uriya muvandimwe yavuze ati sorosoro rigwira iyo riroye ni buke buke nayo yagiye aragwira nkuko nza mbona ayo kugira ngo babe barantabaye arabonetse naya ni menshi cyane ndayashimye gose hama rero Imana ikomeze ibahezagira aho bari hose hirya no hino Imana ikomeze ibagirire neza mu byo bariko barakora byose barondere baronka batere baje imbere yewe n'abandi bamerewe nabi nka jewe bazoze barabibuka bishobotse yego Imana ikomeze kubagirira neza intambwe iri cari ndende urugamba ruri cari rurerure ndicarondeza ejo nimwabona abandi biyumviriye kuba bogira uwo bafashije amerewe nabi murababwira muti hariho uwo tuzi ibyacanganiye hama rero numva ata bindi byinshi norenza ko hambavu y'ivyo ijambo nari mfise ryari iryo ryo gushima murakoze Imana ikomeze bagirire neza kandi namwe ndabashimiye kuba mwashitse ngaha ego Imana kuba yabarinze mwese mukaza mugashika amahoro bize kubafasha kandi muze gusubira n'inyuma mushika amahoro murakoze cyane natwe bituma tugushimire tugushimire bivye ku mutima bivanye n'umutima n'ingene wakiriye ako kantu kacu ntawe bari gato ngo tuyumvira ariko gusa byose bizoza kandi nizere neza eka n'Imana dusenga yabikunda twayikuyobrije avuga ati ejo tuzovyuke ngaha cyangwa tuzokumva ati vena yakize ubwabo rero ivy'Imana bigenda buke buke rero kwizera neza ko Imana igiye kubikora ariko gusa ico nosaba kandi vena jiba sinzi ko ufise abavyeyi bakugiza ariko muvyeyi ndiko ndabona muri aka kanya muvyeyi wawe nuriye na cyane cyane umuntu atuma kwerekana ko afise n'imigisha cyangwa afise novuga uriya kuko uriya iyo abadufata nabi cyangwa afata abandi bantu baza kukuraba nabi natwe bintu twari gushika ngaha ni kuvuga rero muri aka kanya ubwo ndamubona nk'umuvyeyi wawe ntaho nkuko babivuga benshi avuga ati ngo Imana ikorera mu bantu ego niko novuga rero haje Imana rero ikorera mukoreramwo kandi umuvyeyi wacu uzokwa mukonyene hagize ikibazo vena afise amatelefone y'abantu uzodutelefona hakize nawe Imana ikamufasha agakira uzoca dutelefona ari igihe tuja tuvuga ati y'amasengesho twasenze Imana yarayumvise kandi n'uno munsi nyene mu kamera je ndibaza n'abantu bigeze kwitangira wewe nibo kwitangira baguma bidoga bwo baguma bavuga ati uno munsi twatanze 2000 zacu mugabo ya 2000 igende mufashe vena nuko sizi rero ko no mu bantu twagendanye ko gira ama commentaire kuko hari abantu barungisa abasaza babo ego bobo nakinovuga kucerekeye vena baramukije abakunzi ba Nyishu Media je mu bisanzwe nahora numva bavuga vena aragwaye bavuga ati ndashaka kubona ko ari uwo vena aragwaye igihe kinini kuva nashika mu Nyishu Media naguma numva vena aragwaye runo munsi natewe iteka nzanana na uburongozi bwa Nyishu Media kuraba vena bakunzi ba Nyishu Media n'andi mateleviziyo yose nukuri ndabasavye namba bishoboka mugira ikintu muterereye vena nawe nameze nabi kweri nico noshikiriza sinzi prince ya ko arico shikiriza nawe ku bantu bariko barakurikirana ino televiziyo bakunzi ba Nyishu Media ndabaramukije mwese aho muherereye
nanje ncinjira muri iyi nyishu media narumvise X-ray avuga ngo hari umuntu bazogenda kuraba agwaye sinari ndamuzi uno munsi niho namubonye ni ukuri umuntu wese yaba afise umutima wo gufasha naho tuba ari ku ma TV online uwo ari we wese ni ukuri yogira icyo akoze kubera namwe ibintu byo kuguma uryamye ahantu udashaka kuja ahantu na hamwe ni ibintu bibabaje kandi cyane twosaba nk'andi ma TV nyene nk'uko X-ray yabivuze yuko namwe muza mukamugendera mukamuraba kugira ngo amafaranga asabwa kuko hari ushobora kubakurikirana inyishu media ugaca usanga ntakurikirana izo za Hit Top TV cyangwa ugasanga akurikira ayo ma TV yo kwa Ranje ariko inyishu media yo ntayikurikirana bigace bisaba yuko abonye ibyo kwa Ranje wowe usanga aragize icyo aterereye ni ukuri mwogira ico mukozi namwe muba mukoze kuko aramerewe nabi cyane